V8 was good. Welcome back wagarutse muri studio za Yaga Tech. Yes. Ebana cyane kutwakira. Ebana wewe urabizi iminsi yose wamurekuriye amaroketi imiriro. Imiriro uratwika. WhatsApp ibishasha n'ivyahe muri industry ya 257. Industry ya 257 uno musi namaramaye cyane. Namaramaye gose kubona umu artiste twemera ashobora kugenda mu Bubirigi agiye gukora show ikaba flop, umva ikitabira abantu batarenga 20. Bijya n'ibintu byambabaje cyane. Igihangange gikomeye nka Bface bica binyibutsa ikiganiro twaruka gukora mu ndwi iheze. Ibi bintu umenga twari twabivuze ariko rero umva bice byigaragaza aho bipfira ni hehe. Turaza gushika ku mapointi ashika kurane aho bipfira, ukuntu bishobora gukosorwa kandi n'abandi aba artiste ntibazogira experience mbi nk'iyo Bface yashoboye kugira mu Bubirigi. So tubwire wewe uri kuvuga ati show ya Bface ya flopins yabaye flop ya no kuvuga ntiya mu kirundi ciza ntiyitabiriwe yeah. So ndibuka last time wari waje ngaha uravuga ati aba artist b'abarundi kuvyukuri iyo bagiye hanze bakora ama birthday show. Ivyo bintu ico kintu gisigura iyo uvuze ati ngo ni birthday party. Iyo tuvuze birthday party ni kuvuga isabukuru ry'amavuka. Nahajya mu Burundi abatipe bafite amafaranga barabikora n'abatafise baragira ubwo bu organisation bakabikora. Rero urubona iyo umaze gukora show idashobora kwitabirwa n'abantu barenga 20-30. Bro, iyo ni birthday party. Tubwire urumva ufashe concert uyigeranije na birthday party. Yes. Ivyo bintu buremere nshaka utubwire uburemere bwavyo nibi nubuwe. Bon, birthday party ni umunsi mukuru wo kwibuka itariki z'amavuka y'umuntu runaka. Muri ico gihe aratunganya akagira organisation comité des organisations itegura go rubanza bagaterereza hirya no hino bakaronka amafaranga kugira ngo bagure ibibanezereza. Nimba ari binyobwa amashugwe ibibanza baza gukoreramwe ubwo no byita kari nk'ubukwe ubwo rubanza hama bagaheza bakaryoherwa baheza umwe wese akisoza. Rero ishoti riko turabona abahungu bacu bariko barakorera ngaha mu Bubirigi naho zitandukaniye na zijya kuko ubu uri mu artiste akomeye show yawe ikazamwa abantu 20-30 uba wa flopins abari ibintu biteye ikigongo cyane. So tubwire ndibuka we ukirukura bivuga abantu bavuze ati V8 wo ibintu ariko aravuga ntivyumvikana ati canke n'ukwanka aba artist b'abarundi. Mugabo ubu ikintu ca mbere nshobora kwanka aba artist b'abarundi. Iyo turiko turabahereza challenge, iyo turiko turabakosora ntibabone yuko ari urwanko canke ari ukubashira hasi. No kugira ngo barabaho ibintu biba byapfiriye bakosore kumbure mu kindi gihe baze bakore neza gusumba. Rero uwo umuntu tuvuga amapointi dukora umuntu akaca yibaza yuko ari nk'urwanko canke kumushira hasi. Uyu abatarakura mu mwuga w'iki mu mwuga w'umuziki w'umuziki. Yes. So rero nico nari navuze kare yuko hari amapointi bategezwa kwisunga iyo bagiye gukora ibiteramo biri hanze n'igihugu cabo arico cyacu cy'u Burundi. Ikintu ca mbere nimba waramaze gusettinga amatariki ya show mwarabyumvikanye ko n'umu promoter. Iyo tuvuze umu promoter narigeze kubivuga hari haba influencer n'aba promoter. Umu promoter rero nujya tegura show ujya mu host. Rero mwaramaze kumvikana nujya mu promoter ugafata indege ukagenda. Imbere yuko ufata indege manzu making show yuko
wewe mu artiste atari uri kurigira promotion wenyene. Ujya mu promoter nawe yagize uruhara runini rwo gupromota ijya show. Wewe ntushire mu mutwe gusa ngo ndajabutse imbibe. Shira mu mutwe amateka ugiye kwandikisha iyo ugiye. Reka urumva ntaguciriyemo akandi kantu nshaka kuvuga. Aba nk'aba artist biwacu uzosanga amapage yabo aribo baya managing. Ntushobora kuba umu artist hama ngo ucu managing page yawe. Ntushobora kuyipromoting nizo n'intege nke. Ico naco nyine ari kukigarukako urakoze kubuzanya iyo point. Nizo n'intege nke mugabo reka tubandanye haje twaye cyo. Iyo umaze kuba warose invitation yo kuja gukora show mu gihugu runaka, ujya mu promoter yagutumyeko ama promotion yose kuva umunsi mutangura kwemeranya kugeza igihe uzogirako niwe aba ategeza gufata iyo responsibility akaba responsable wo kugira nte wo gupromotinga iyo show yawe kuko icambere si wewe gusugiye kwandikisha amateka na nyene ubwiye nk'umupromoter show niyakunda ikaba successful nawe hariho ukuntu abandi ba artiste bamubona bakamenya ati uyu muntu arazi gutegura show. Ico ni cambere nukuvuga bifasha mwese muri babiri. Wowe biragufasha kugira ante gucreate iyindi fan base kuronka abandi banywanyi nk'umu artiste. Mugabo ujya mu promoter nawe biramufasha kugira ante kongera kwagura karere. So kwagura kuronka ubundi bwizigirwa mu bandi bantu bashasha. So nshaka tu agakantu ugasesangure neza. Ni kihe kintu gituma ati aba show zaba artists bo muri 257 kwanza no muri kajya karere iyo bagiye iBurayi zifloping ati abantu bazitabira igituma ziba flopped zititabirwa ni bya bindi narimeje kuvuga icambere ni promotion ikogwa n'umupromotere apana mu artist mu artist arakora uruhande rwiwe mugabo uruhande runini ruba ugumupromotere cyangwa aba diaspora nta mwanya bafise yo kuja mu mashow rindira gatoye ikigira kabiri hari ahantu ugiye gukora promotion abumviriza indirimbo zawe n'abantu baguti ico ni ikintu cya kabiri n'abarundi n'abakongomani n'abanyarwanda n'abatanzania n'abanyamerika canke n'abanyeburayi ego rurimi baragumva batagumva muziki barawumva kuko hari umuntu ashobora gutamba umudundo umudiho atumva amajambo ibyo ni bisanzwe rero ujya mu promoter nakazi kiwe ko kumenya ukuntu abashikira ako karere abantu bitabira umuziki w'umu artiste la majorité nabaye rero wewe nk'umupromoter uca wemvestisa kugira promotion muri bajya abantu muri rya groupe yabajya abantu. Reka urabona je ntaguciriyemo ndibuka hari umutipe yigeze kuza ngaha yitwa Christian Bella ndibuka umupromoter wangaha yaragenda no ku maradiyo y'abanyamerika gupromotinga kugira kuko ofete ari concert singomba ngo abantu baze bajya abarundi gusa bajya bumva ururimi umuzungu araza muri concert y'umuati mu bisanzwe show ni vibe yeah show ni vibe kumva ko uri kurikuramwo stress mu rya mwanya exactly show sururimi show si instrumental yani umudiho no show ni vibe ndashobora kuza ururimi ntarutahura ndi mushasha muri yo culture ariko kubera ko numva mfise vibe nkaryoherwa n'abagenzi nkabatumira ico ni kintu ni kimwe ni ya point igira kabiri nari navuze promotion nturabe ngo ni bande bumva ururimi raba vibe hype iri hehe uhyping abantu kwitabira show so okay ico ni kigira kabiri hanyuma ikigira gatatu ujya mu promoter yateguye ijya show ategezwa kumwanza kuzirikana wewe nk'umu artiste ukundwa n'abantu bameze gute ukundwa n'abande kuko ntushobora kujya gutegura show ahantu uzi ko wumvirizwa n'abantu ibice 25 mu gihe ubona ahantu wumvirizwa ibice 70 ko ikintu cantegurira ahantu hari 25 kandi mbona ahantu hari 75 ivyo byose
ukutabona kure kw'aba promoter. Iyo show iteguwe n'umu influencer itandukanye nuko show iba yateguwe n'umu promoter. So mbwira wowe uri kuvuga none nka show ya ugerageje kuraba analyse show ya B-Face na Mona wazo yoba yateguwe n'umu promoter cyangwa yateguwe n'umu influencer? Muri ibyo bibiri nta na kimwe tuzimo. Nta na kimwe muzima. Nta na kimwe tuzimo. Kuko show yateguwe ntubombwira ko ishobora kwitabirwa n'abantu 20. 20 personnes. Ntigikunda ntigishoboka. Wewe wibaza yuko show itateguwe? Show ntiyateguwe. Na promotion yakorewe. Bagiye kumenya ko B-Face agiye kuri iyi ndege hasigaye iminsi ngahe? Iminsi mike cyane. Indwi imwe. Bo mbwira ama promotion yakozwe hariya mu Bubiligi. Mu ndwi imwe. Promotion zakozwe ku maradiyo angana gute? Ku mapage akomakomeye mu Bubiligi yangahe? Aba influencer bitabiriye umuhamagaro wo gupromota ijya show ya nk'aba TikTokeze basanzwe baba hariya nituvuga bari mu Burundi. Abari hariya mu karere. Kuko promotion ikorewe mu Burundi, abarundi bari mu Burundi sibo bazofata indege baze kurabira ya show. Reka ndaguha akarorero kamwe. Utegezwe gupromotinga muri kajya karere, ugakoresha abantu bo muri kajya karere gupromota, ugavugira ku maradiyo y'abantu bo muri kajya karere, aba TikTok bahajya, aba Instagram bahajya. Investisa amafaranga kugira ngo show ibe promoted yitabirwa. Kuko ni inyungu kuri wewe mu artiste, ni inyungu ku mu promoter. Urumva ico kintu? So rero ingorane rero hanini aho ibera ni hehe? Naho hantu promotion, shira amafaranga muri promotion, promota show y'umu artiste. Kandi n'ikindi noca mpanura aba artiste, mu gihe ubona yuko ujya mu promoter atashize inguvu mu gupromotinga show yawe, musubiza amafaranga. Kuko ni hahandi ugaruka kutumara amazi. Ni hahandi uronka abantu 200 30, ni hahandi ugaruka kutumara amazi. Mu gihe tuba tuzi kuri gihangange. So mbwira kugira ngo abantu batahure, dufatire nka ngaha muri B-Series. Muri B-Series urazanyeho nka rinoji promotion woyimukorera gute? Turazi we warakoze ama event menshi, warakoze ama parties menshi, warateguye ibintu byinshi bikomakomeye. Aha uzanye nka rinoji muri B-Series wabikora gute? Ikintu cya mbere je ari nka je nateguye event, nateguye show, abantu bose nzi bari kuri TikTok, muri boys muri iki gisagara nyene kizobera mu show, abantu bose nzi bari kuri Instagram, aba influencer nzi bari muri aka karere, n'aba promoteri bagenzanje, turakora icyo bita coalition. Dukoze iriya coalition, icyo bansabye ndakinegosya kugira ndakibashikiriza, mugabo bamfashe kugira promotion ya kijya kintu. Icyo nkora ndagerageza kujya ku maradiyo yose ashoboka, yo ngaha pana yo mu Burundi. Uko ikiganiro n'amaradiyo yo mu Burundi, show izobera ngaha muri B-Series, uri kuratakaza umwanya, uri ku promoting show yawe mu Burundi. Kuko bari hariya sibo bazoza kwitabira ikiganiro show, bari ikiganiro rego barakiraba, mugase bazoza kwinjira muri show, sibo bazoza guspending amafaranga baza muri show. None kwe kutumwanya gukora ama promotion hariya, mu gihe wewe uzobuje kugira gukorera show ngaha muri boys. So cyo ni kimwe. Kigira kabiri, kwanza nta kigira kabiri kihari, nta kigira ni promotion. Ni promotion ukaraba na promotion iva ku mu promoter, ukaraba na promotion aho yakorewe. Icurabo uyo muntu yaguhamagaye kuza gukora show, yizewe gute mu maso y'abantu? Turi kumwe. Ico gisagara rimwe abantu bamwumva gute nk'umu promoter? Mbe amaze guhostinga amashow yangana gute? Umva wewe ntugire ama emotion yo kuba ugiye kurira indege. Manzo harure kwanza wibaza ati narapanza karere bye, urumva. Manzo wiyumvire izina ryawe nico haranira. Nimba je ngiye guhostinga ico ari ubwa mbere,
fise abantu bangana gute bari nyuma yanje, abanyemera fise fan base ingana gute. So urumva birumvikana abaririmbyi bacu ba promotinga show y'Iburaya bakayipromotinga i Burundi. Iyo niyo factor ya mbere mbi. Bafata show y'Iburaya bakayipromotinga nkuko igiye kubera i Burundi, nkuko igiye kuzobera kuri Source du Nil, kuri Source du Nil na hariya kuri ntuze hariya mu Kanyosha. Mu gihe wewe uzokurira indege nta bantu batanu muzokurirana baje kwinjira muri show. Ni wewe ubumenyi bwawe n'ubushobozi bwawe nico kigutwaye hajya ahantu. So making a show neza yuko ujya mu promoter wawe yaguhaye show, ujya mu host ariko ara promoter show yawe mwakajya karere. So ari ikintu abantu nshaka kubamenya, ni kihe kintu abantu aba artist bacu bakora kugira ngo baduze fan base y'abantu b'Iburaya? Investment mu buryo bwa investment no kuvuga ikintu ca mbere kora hit hama uyihereze promotion ku bantu bo hanze. Narigeze hari umuntu twigeze kuganira ndamubwira urose hit you need a management, right? So and then from there utegeza kuba office muri within ya management aba nimba office aba manager batatu canke bane habeho management akuronderera collaboration zo hanze y'igihugu, habeho umu management akuronderera ama contract no kuvuga endorsement, habeho umu manager ajejwe kuguhagararira mu gihe ugiye mu makosa ahanwa n'amategeko y'igihugu, habeho n'uwundi mu management ajejwe kukurondera amakorabo y'indani akongera akaba responsable wo kumenya uko wambara, uko witwara, buganira nabo ibyo byose. So uvuze naguciriyemo uvuze ku kintu cyo kwambara. Yes. Aba artist bacu dushaka kumenya bambara gute, bariyambika nibo bamba nka Bface kuko twabonye muri show yagiye yambaye isurubeti y'aba hunters. Ijya mbo akarorero kari hafi. Bface yo bayafise team ikwiye. Warabonye ntibari kumushira kuri stage yambaye, warabonye clip yafashe yuri indege namo nari babiri nta bandi bantu bajanye, bisigura ko nta equipe afise. Muri kijya gihe yambara uko nyene yumva umutima wiwe bishaka, atiyumviriye aho hantu agiye gukorera abantu uko aza kwambara ntuzenya appearance yiwe iza kuboneka gute, abantu baza kuyakira gute, right? Nk'ijya sorobeti yari yambaye, ijya sorobeti nko muri Canada no muri Amerika, muri leta zunze ubumwe zikoresha bagiye guhiga impongo. Abantu benshi bazambara bagiye mu ruhigi guhiga impongo, amadiya, amanuze n'ibindi hamwe n'inkwara. Urumva mugabo ukacu yambara ukacuja kuri show. Jewe ntarinda kuzi nje kukuraba ari ubwa mbere ndakumvise, mva hajya ntwaye image imeze gute. So ibyo byose rero ni mu ruhande rwa promotion, uko mu artist yipromotinga bihera mu nyambaro, umubonekano wiwe nukuntu ayaga. Yes. So ari ikindi kintu nshaka uvuge ko sesangura aba artist biwacu bakorana n'ama media, ama YouTube channel, aba TikTokers, Instagramers b'Iburayi gute? Kumanga ico kintu barakinegrija kandi ari twe twategezwa kubadugiza. Ni bimwe ndakubwira. Dufate nk'ubu twebwe turi ngaha muri B-Town. Nitwe tuzi abumva umuziki w'iwacu. Turabazi, turababona. Ama radio station ashobora gukina umuziki w'iwacu nitwe tuyazi. Umva utinvestishije amafaranga muri twebwe turi ngaha kugira tugufashe gusuguma, tugufashe ya promotion kuri ya maradiyo. Urumva bica bigorana kugira ngo uzomenyekane muri kano karere turimo, uzoguma umenywa na babandi bari basanzwe bakora, ntabwo uzokwigira ukreya yindi fan base nshasha. So 257 industry music, mukore muhindura ukuntu mupanga ibintu byanyu, ntidushaka ko amasho yanyu aza araflopinga. Bijya biramara amaje gose, biracyagahiye. I know ubundi bwo tubwire
umuririmbyi hagati yuko show ifloping nuko hagati y'amahera nukubona show yiwe yuzuye nikihe kiza imbere? Ikintu ca mbere iyo show ipfuye bihera muri promotion, right? Okay. And then bivuye muri promotion umu artist aryoherwa show yiwe ironsa abantu benshi. Okay? Kuronka abantu benshi egara amafaranga menshi. Yeah. Urumva? Rero guharanira kuronka abantu benshi nticari gikwiye kuba ari cyo gikora. No, guharanira kuronka amafaranga. Bari bakwiye guharanira kuronka abantu benshi baza muri show. Baza muri show. Kuko ubwinshi bw'abantu baje muri show amafaranga menshi aba yinjiye. Rero byose bipfira muri promotion, appearance y'umuntu. Urumva uko umu artist yitwara bishobora kuba kwefecta fan base yiwe. Ariko kandi yabwiriye amahirwe yo kuronka show hanze azirikane neza promotion ivuye kuri wa mu promoter yamuhoze agiye guhosting iriya show. Yeah. So akajambo kamwe kuri B-Face na Mona World ku bandi ba artist bari muri music industry ya 257. B-Face turamukunda, B-Face on the floor ni mujama wanje. Arabizi ko ndamufana gose. Mugabo Mona niwe tutamenyeranye. Ico no bahanura n'abandi ba artist nyene bari nyuma. Zirikana promotion. Iyo urose show hanze host uyo mu promoter agiye guhosting ijya show ntajyame umva akwereke neza ko ari karakora ko ari ku promotinga show yawe. Exactly. Kwera iyivaye flop niwe isiya kuri wewe ntabwo tuzovuga ngo mu promoter ngo niwe tuba promotinze show. No, wewe mu artist byagenze gute uwo tumuyi canceling hakuja kumaramara kuri stage ukamaramaza n'abandi basigaye inyuma kandi tukwita kuri gihangange. Exactly. Yes. Ebana V8, thank you so much. Hama mubandanye mukora subscribe, share, comment. We love you guys. It's been a vibe. Ciao ciao. Murakoze cyane. Merci.